mwaramutse canke mwiriwe aho umwe wese aherereye mu byubahiro vyiwe. Hano turi mu ntara nziza cane ya Rumonge, commune Rumonge, aho twagendeye ino ntara kugira ngo tugene abachef ba metropole canke tugene abajejwe kugira ngo bazoshoboye gutunganyiriza abandi mu gihe batazaba bashoboye kugera kwa CEO byoroshe kugira ngo bazoboroherwe. Kandi icyo dushima nuko uyu mugambi utera uja imbere cane. Ntabwo twaje rero hano mu Rumonge ngo dusange twaje dutamba twirorera, twasanze hari abantu benshi baturindiranye igishika baje kugira ngo bumvirize aho umugambi ugeze, bumvirize n'ibyo bagiye gukora. Hano inyuma ya kamera, imbere ya kamera muri kumwe na Irakoze Marie Claire, inyuma ya kamera no muri kumwe na cameraman Zombie. Hano inyuma yanje hakaba hariho abatowe se kugira ngo bashobore gushigikira abandi cyangwa bashobore kuba abashefu b'abandi mu ma metropole. Umwe wese turamubaza ico yatorewe n'amazina yiwe n'amanimero ya telefone kugira ngo bashobore gusangiza ibyo batorewe. Kaze cyane. Imbere ya kamera turafise Sadok, tumuzi nka Sadok, sinzi ko ariyo zina ryiwe kumbure canke ari tazirano. Ashobora kutubwira amazina yiwe muri rusangi, akatubwira nico yatorewe, akatubwira nico agiye gufasha abandi, agasigana nimero yiwe ya telefone, atubwira na biro bakorera ko kugira ngo ubutahazi azoshobore kuhashika. Karibu. Murakoze cyane. Jewe nitwa Nibiga Sadok ku izina niswe n'abavyeyi, hanyuma nkaba mpejeje gutorerwa mu kibanza cyo kurongora koperative y'abarenyo bikibonabona mu ntara ya Rumonge, bisigura ko natowe nka president w'iyo koperative. Hanyuma aho sanzwe mba ngahanye mu Rumonge ariko mvuka muri commune Burambi. Okay, biro y'intara novuga biro ya koperative y'abarenyo bikibonabona mu ntara ya Rumonge iri aha kwiteba hafi y'urushengero rwa Pentecost, aho haruguru y'akabare bita kwa Mwami. Okay, ari nko ufise icyo ashobora kubaza canke kunganira, arashaka kuntora ku nimero ya 31 14 9688. Aho ni kuri telefone isanzwe ngendanwa. Hanyuma abakoresha ama telefone akuze gato zimwe za WhatsApp ushaka kuntora kuri 32 31 44 14. Hanyuma kubijanye nuno mugambi wacu wo kurima ikibonobono, ico novuga ngiye gukora cyane, ndagiye gufashanya n'abandi dusanzwe turiko muri koperative kugira ngo bizokunde dushobore kurima ikibonobono ku murindi wo hejuru. Hanyuma tongere tunaki novuga duheze tuhimirize n'abanywanyi kugira ngo bashobore kuza muri koperative nziza igiye kugira akamaro kanini mu kumara ico twokwita ubushomeri abantu benshi basanzwe bezingamiswe nabwo. Hanyuma ikindi nashaka kuvuga novuga yuko ngiye gufasha cyane abantu kugira ngo batahure, kubigisha ico twita sensibilisation, hanyuma identification. Hanyuma ivyo deje ko batubikoze nka jewe ivyo niyemeza ni ivyo mpeje kubikora, nizera yuko umugambi iyo twifuza gushika dusha byoroha, kandi nibaza yuko ubugirigiri bugira babiri kandi ni naco civugo ntava mvuga. Okay, hanyuma ntarandiriye mu ijambo nogeza ngaho oye kugira ngo nabandi batuye mu bindi bisate bitandukanye baze baronka kanya. Murakoze. Murakoze cyane. Muduhera microphone ugira kabiri, muduhera microphone ugira kabiri kugira ngo atwidondore nawe tubwire ico yatorewe nico agiye gufasha abandi, atangana nimero yiwe ya telefone. Karibu. Amananze murakoze. Abandi yitwa ku mazina Atangimana Ivete, nkaba ntore ugikorwa cyo kuba muri komite nshingwabikorwa, nkaba mba muri commune ya Buyengero. Nkaba rero igikorwa ngiye gukora, nkaba niyemeze ko ngiye gufasha abandi mu bikorwa natorewe, guhimiriza igiterwa cy'ikibonobono. Nkaba niyemeze ko ngiye kwigisha kwereka abandi akamaro k'igiterwa cy'ikibonobono. Hama nimero yanje ni 68 40 95 45. Muyitubwira no mu Kirundi kugira ngo abatashoboye kumva ikirundi bumve iyo nimero bayitahure. Nimero yanje akabara 68 40 95 45. Murakoze. Murakoze. Muduhera microphone uwukurikira. Bwirwa ko twidondora, utubwire ico babatoreye, mutubwire ico mugiye gufasha abandi muri rusangi, mwongere mutangira nimero yanyu ya telefone. Akazina nini y'ukuri Fauzi, nkaba mvuka mu ntara ya
ya Rumonge, komine Rumonge. Nkaba natorewe kuba umwanditsi wa komite nshingwabikorwa muri metropole yacu nziza ya Rumonge. Raba kamera. Nkaba mfise mpamagarira inshuti n'abagenzi kurima iki gitegwa c'ikibonobono kuko ni gitegwa ngirakamaro, ni gitegwa kidufasha kugwanya ubukene, gituma twiteza imbere, gituma abashomeri baronka akazi. Nkaba aho dukorera ni kwiteba kwibarabara nimero 3 impande y'urusengero kwikaburimbi nyene. Nimero yanje ya telefone ni 69 40 Muyitubwira no mu gifaransa kugira ngo dushobore gutahura birushirijeho. 69 407 787. Murakoze cyane muduhera mikrofone uwukurikira. Mutubwira amazina yanyu, mutubwira ico mwatowe kuba, mutubwira nico mugiye gushikiriza abandi cyangwa mugiye guterera abandi mu iterambere, mutubwira nimero yanyu ya telefone. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Nijimbere Priska, nkaba natorewe mu gishingo cy'Abunyabigega. Hanyuma ndashima cyane kuba ndi muri koperative Kibonobono. Ndasaba nukuvuga dushigikiye wa mugambi wa leta ko kwiteza imbere mu Burundi buteye imbere muri 2040 nukuvuga ko iyi koperative ni koperative nziza cyane. Duhamagara inshuti n'abagenzi kugira ngo baze tushigikirane kugira ngo twiteze imbere mu kurima igiterwa cy'ikibonobono. Hanyuma kugira ngo tutere tuje imbere, nagomba ndabasabire kugira bitabe uyu mugambi. Hanyuma abazokenera kundondera ku telefone yanje ni 69 27 21 31. Nukuvuga abakoresha umurongo wa WhatsApp nawo je nkoresha 76 amajana 756 amajana 483. Murakoze cyane. Murakoze cyane mukiraho nyene turabona ko mufise akayobe kumbure mwamwisiga Kibonobono. Tujya tuvutane twiza cyane. Muga mutibagira no kuyashira no mu mushatsi kuko aragira neza umushatsi. Mubibyane nabo mubana mu mihingo yose itandukanye kugira ngo bijukire kugura amavuta no kwinjira mu mugambi w'iterambere kugira ngo iterambere rishike hose. Muduhera mikrofone ubukurikira. Turabakire mwongera mutubwira amazina yanyu, mutubwire nico babatoreye kuba, mutubwire nico mugiye gusangiza abandi kumbure mu mugambi w'iterambere, mutubwira na nimero yanyu ya telefone mukoresha kuri appel sando canke WhatsApp. Murakoze cyane. Nitwa Nsabimana Viola, mvuka ibuyengero mu ntara ya Rumonge. Nkaba natorewe kuba umuhanuzi w'iyi koperative y'Ikibonobono. Nkiringa hano mva no hanura umuntu wese ko yo kwijukira kuja mu koperative y'Ikibonobono kuko nigiterwa njabuka amazi kimeze neza. Umuntu wese azokumva kurima kino giterwa tugiye kogorora cyane. Hama rero uzoba keneye kumpanuza by'iyi koperative azonondera ku nimero bita 32 33 10 mu gifaransa 62 33 yego 10 64. Murakoze cyane muduhera mikrofone ubukurikira. Ego murakoze cyane. Kwa zina kanje nitwa Nsengiyumva Vincent. Ego nkaba natowe muri intara nziza yacu ya Rumonge, nkaba naserukiye nk'umushefu mu rwego wa komite ya nkenguza bikorwa. Ego muri koperative yacu ya Kibonobono ikintu cyambere ngiye guhimiriza koko nkuko umva ko n'umushefu wa nkenguza bikorwa tugiye kubana yaduhimiriza kugira abantu baze ku bwinshi cyane kuko iki giterwa twasanze kiri mu biterwa byahizagiwe n'Imana. Ego iki giterwa aho utazoba muri uyu mugambi by'ukuri arahombye by'ukuri noneho byinshi kubazo baba badukeneye bazobashaka kumenya byinshi. Ego nubwo bamwe bamwe dushobora kuba twabitangiye twavyumvise kare twazi ko nabandi bari inyuma bazoturondera kuri iyi nimero 68 38 ubusa 9 47 mu gifaransa ni 68 38 09 47. Yego cyane hama abazaba badukeneye bazoturondera kuri izo nimero tuzikoresha hose yaba kuri telefone ntoyi
yaba no kuri WhatsApp Murakoze. bazotwandikira tuzobasigurira. murakoze cyane muduhera mikrofone Namwe ubukurikira murakoze. mugirwa ko mutubwira amazina yanyu nico babatoreye kuba nico mugiye gufasha abandi cyangwa mu gusangiza abandi mwongera mutubwira na nimero yanyu ya telefone. murakoze nitwa Ndikuriyo Salvatore mvuka ibuyengero ego mu ntara nziza ya Rumonge mu runo mugambi wa Kibonobono Oil natorewe kuba icegera c'umukuru wa komite nkenguzabikorwa hanyuma ntoreka ku nimero ya 62 93 Ego. 34 95 60 93 34 95 uno mugambi wa Kibonobono nifuza ko twokwiza tugashigikira iki giterwa novuga mpuzamakungu tukagiteza imbere naco kikaduteza imbere tugatera imbere haba mu mufuko haba mu buryo haba mu kucihereza kuko n'ingirakamaro bivanye mu bihingurwamwo hatumirira abo tubana abavukanye abarundi n'abarundi kazi bose kugira ngo twijukire uno mugambi mwiza kugira ngo dushike kure hashoboka. murakoze cyane muduhera mikrofone ubukurikira mugirwa ko mutubwira amazina yanyu mutubwira ico mwatorewe kuba mwongera mutubwira nico mugiye gufasha abandi cyangwa gusangiza abandi mu kungura ubumenyi mumaze guhabwa muri Kibonobono mutubwira nimero yanyu ya telefone. Hama jewe nsanzwe mbanga mu ntara yacu ya Rumonge. Ego. Nkaba nitwa Minani Scholastique. Nkaba natorewe kuba secrétaire. Mu Kirundi bisobanuye? Secrétaire mu Kirundi bisobanuye? Mwanditsi. Ego cyane. Hama ndashimiye cyane abantu batwiyumviriye ko kutuzanira ino koperative yacu. Hama ikindi naco jewe bantoreye kuba secrétaire ari wo mwanditsi. Ego. Hama nashaka kubwira abantu bose bariko baratwumviriza yuko boshishikara kandi bagashiramo umwete wo kuza bakatwegera bakatubaza eske ico kimonomono gisigura iki tukabasigurira ukuntu gisigura yaba yagiye amavuta tukababwira ati aya mavuta akora uku hama nkabambaye ndashima cyane turazi neza na neza dushaka uburundi bwacu butera imbere kandi kino gitegwa kizoshike no hanze y'igihugu kandi tugashaka umufuko wose uronke ico ujamwo cyane gose kandi n'umunwa wose uronke ico urya hama nkabanda bashimiye cyane ku kigoro mwatugiriye hama kuba shobora kundondera kuri izi nimero kandi niza WhatsApp ni 69 257 697 hama kwisanzwe ni 68 70 witi 37 murakoze cyane muduhera mikrofone ubukurikira hano imbere ya kamera turabona umutama umwubahwa by'ukuri uko twatewe iteka turashigikiwe mu ntara yacu ya Rumonge kuko ntabwo harimo abajene ntabwo dukumira n'umugambi w'iterambere kuri twese kubakuze canke abato abatunze canke abakene abana canke abatabana batamakazi twese turimwo mu mugambi turamubona ari imbere yacu atubwire amazina yiwe yongera atubwire nico bamutoreye yongera atubwire nico agiye gusangiza abandi yongere agirwe ko atubwirana nimero yiwe ya telefone. Ego murakoze cyane je nitwa Ndayisaba Leopold hanyuma nkaba mvuka muri zone Kigwenda ariko ubu mbahanyene muri Rumonge ku mutumba wa Kanyenkoko hanyuma ntago yo gushimira abanyizeye bantoye kugira ngo nje mu rwego rw'abaserukira abandi aribo bita abaderege hanyuma rero nk'uko ico giterwa naje nyene nagikunze aho numvitiye ko ari igiterwa ciza kandi kije gukura abantu mu bukene na burya abarundi benshi bitwa ko ari abakene ubu rero abarundi tugiye gutuburura ndacane ko gifise isoko hirya no hino reka nanyene mu Burundi nyene turabona ko kimeze neza rero no himiriza abantu ko bocijukira bakakerima ku bwinshi kuko ni giterwa koko nkunayivuze kije gutabara abantu bave mu bukene abantu tumererwe neza tubeho neza kandi nanje ngiye kurondera abantu benshi
murakoze cyane kandi ndavyifuza kandi ubu navyemeye kugira ngo bose tucijukire yego murakoze mugirwa ko na nimero yanyu ya telefone kugira ngo bizokorohe kubazoba babarondera yego nimero yanje ya telefone ya WhatsApp ni 79 amajana 33 yego hanyuma amajana 325 donc 79 303 325 murakoze cyane muduhera mikrofone ubukurikira mutubwira amazina yanyu mwongera mutubwira nico mwatorewe mwongera mutubwira nico mugiye gufasha cyangwa gusangiza abandi bivanye n'ibyo mumaze gutahurira muri uno mugambi mwongera mugiye ko na nimero yanyu ya telefone. Murakoze cyane nitwa Sahinguvu Gerard natorewe kuba umuderege bino koperative no kuvuga kuzoserukira mu manama haserukira abandi vyumviro numvise nkabizana biva hirya cyangwa biva hino kuzobizana muri koperative hanyuma rero ndazi ko ivyo kubaka hanyuma rero bizotuma kandi kibonobono gitera kije imbere kuko inkuru zose tuzoronka tutazoreka kuzizana muri koperative hanyuma rero uwo kenera kumenya byinshi kuri jewe ansanga mu Rumonge mu Gihwanya kuri 79 69 22 58 canke 79 69 22 58 murakoze cyane muduhera mikrofone ukurikira hano imbere ya kamera turabona undi muntu atwibwire amazina yongere atwibwire nico bamutoreye muri uyu mugambi wa cooperative. Murakoze cyane bakunzi bacu mudukurikirana kuri Kibonono Media nkuko twabibabwiye turi muri no rugendo uno munsi rero naje mu ntara mvukamwo ariyo ya Rumonge murazi neza yuko twariko turabashikiriza ibikorwa turimo muri no miss uno munsi rero nanje nashitse mu ntara nsanzwe mvukamwo ariyo ya Rumonge uyu munsi rero amazina yanje murayazi niya yandi nyene ntahinduka ni niyo nkuru Ekoni David urashaka kumpamagara Kibonobono ntaco bitwaye mu yandi majambo uyu munsi naje nkuko naje mu ntara mvukamwo vyabaye ngombwa yuko nanje ntogwa nko mu baserukira abandi mu ntara mvukamwo nkazoserukira abandi inama zose zizotumwa ko mu nama za hano iwacu muri koperative yo muri Rumonge ndetse n'ahandi hose bazodutumako. Ego na cyane cyane ko usanzwe uri nabitumwako kumbe baguhe nahore ushoboye na merita twongera tubasaba mutubwire nimero yanyu ya telefone mwamukoresha kugira ngo uzobakenera azoshobore kwibaronkako. Murakoze cyane inimero yanje ni yindi nyene ntabwo irahinduka 61 23 70 29 niyo nyene kandi ikorana kuri WhatsApp ni 61 23 70 29. Murakoze cyane murakoze namwe tugaruka tubashimira kukigoro mwagize kudukurikirana kwanyu numugisha kuri twege ko dutera twaguka cyane dutera tuje imbere gose uko kubabona kwanyu numugisha twari hano muri commune nziza cyane ya Rumonge mu ntara nziza ya Rumonge aho twari twahishikiye kugira ngo batore abashefu baserukira ama metropole ya hano mu Rumonge hama twaba twongera dushimira cameraman wacu avyitwaramwo neza cyane twongera tubasaba yuko mwogira partage mukagira s'abonner mukagira share kugira ngo ibikorerwa hano kuri ino channel yacu bitere bije imbere tere twagukirwa hano mu Burundi canke mu mahanga murakoze.